twe ivy'uru rugendo ruhambaye watanguje muri twebwe. Tugushimishije amatazirano yacu, kandi mwami tugushimishije n'amashikanwa y'ibigaragara mu vyo waduhaye. Byose hamwe mwami bikoranirijwe hamwe ukubera umubavu mota neza nimugoroba. Turagukomeye amashi menshi, abo wagiriye neza ukatabara. Turaguhaye icubahiro, tugushimira ivyo wakoze, kandi tukuragije n'umwanya mwiza w'ijambo ryawe tugiye kubamwo. Mwemu wakomeza avugane n'imitima yacu, maze amashimwe yose akomeze kuba yawe. Ni mu izina ryawe gira Yesu Kristo dusenze, amen. Amashimwe ku Mana yacu. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. kandi ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Numva no mugoroba ari shimwe rinini ko Imana yongeye kutugirira ubuntu bwo gukoranira imbere yayo. Muririmbyi umwe yaravuze ngo igihe kimwe tuzorara mu isi ntituyirigwemo, hama ngo ikindi gihe tuyirigwemo ariko ntituyiraremo. Rero ko Yesu yatugiriye ubuntu tukaba turi bazima, tubimushimire cyane, tumukomera amashi menshi. Yatwongeye akandi karyo ko kugira ngo kumbure nihaba hariho ibyo utaratunganya noneho bitunganye, kugira ngo ya randevu tutazoyisiba. Imana ihabwa icubahiro cyane. Rero tugiye kubandaniriza kwaya matazirano dusangira amajambo y'Imana, kugira ngo dukomeze twitegereze igikorwa gihambaye umwami wacu Yesu Kristo yakoze. Uyu mugoroba muri jewe numva mfise ishimwe ry'agakiza igikorwa umwami wacu Yesu Kristo yakoze. Rero unyemerere nawe tujane mu uyu munezero, ukomeze uvyiyumvire ko, ukomeze uvyibuke. Maze rero amajambo y'Imana tugiye kubandanirizamwo afise ijambo ry'umutwe rivuga ngo twame tugavye twirinde ibiboreza. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. Ayo majambo y'Imana avuga ngo twame tugavye, birumvikana ko umuntu abwirwa kwamagavye n'ufise ibintu vy'agaciro, hamwe yose amara ivyo bintu ashobora kubitakaza canke akabihomba. Imana ishimwe cyane. Iri jambo rivuga ngo twirinde ibiboreza, ko gakiza twarose muri Kristo Yesu gahambaye kandi gafise uburinzi ku buryo umwansi adashobora kukatunyaga. Imana ishimwe cyane. Nivyo uwutugwanya n'umunyagitugu, arahahaza, mugabo mukuru umunyagitugu kwiwe ntashobora kuzana inkomezi ziwe ngo bitume yokanyaka. Imana ikomerwa amashi menshi, yaduhaye agakiza gahambaye umwansi adashobora kuronka hagaca. Imana ishimwe. Ariko mbega bigenda gute ko umuntu atakaza iyi ngabire ihambaye twagabiwe? Ico umwansi akora sikindi, araza akatuyengayenga, akaduhenda, akazana uruhendo rwiwe, akakubwira bimwe n'ibindi, maze nk'uko agakiza twakarose kubwo kwizera Yesu Kristo, maze twaha ugutwi umwansi tukumviriza ivyiwe, maze tukavyizera, guco umuntu ashobora gutakaza agakiza. Imana idufashe cyane. Ariko jewe nawe tukimwizeye ntawe ushobora kukatunyaga. Imana ikomerwa amashi menshi.
umuririmbyi yabivuze neza mu ndirimbo ya 97 aravuga ngo kubimenya ni kwiza gose nduwa Yesu si ntekeranya nzigamwa n'ushobora byose nkimwizeye nta w'umunyaga yambwiye ko ndu munyabyaha ndihana ndize ndarangiza nivyo ndirimba nivyo mvuga shimumukizi misi yose. Imana ishimwe cyane. Dusome amajambo y'Imana aturongora. Dusome mu cete cya mbere Paulo yandikiye abitesalonika. Dusome igice cyaho cya 5. Icete Paulo yandikiye abitesalonika igice cya 5. Dusome duhereye ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 11. Ni urupapuro rw'233. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ivy'ukugaruka k'umwami Yesu. Ariko bene data, ivy'ibihe n'iminsi ntimurinda kuvyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'uko igisuma kiza mu ijoro, aho nta nkomanzi niho guhona kuzobaza ko giturumbuka nk'uko ibise biza ku mugore akuriwe, kandi ntibazokwikiza na gatoya. Ariko mweho bene data, ntimuri mu mwiza ngo munsi ububire nk'igisuma, kuko mwese muri abana b'umuco n'abana b'umurango, ntituraba ijoro canke ab'umwiza. Nuko rero ntidusinzire nka babandi, ariko twame tugavye, twirinde ibiboreza, kuko basinzira mu ijoro, n'ababorerwa baborerwa mu ijoro. Ariko tweho ko turaba umurango, twirinde ibiboreza, twambaye icuma gikingira igikiriza c'ukwizera n'urukundo, kandi twambaye nk'inkofero ukwizigira agakiza. Kuko Imana itadushiriyeho kuturakira, ariko yadushiriyeho guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo. Niwe yadupfiriye kugira ngo tubaneho nawe, ariyo turi maso canke dusinziriye itiro ry'urupfu. Nuko muhanurane, mukomezanye nk'uko mubikora nyene. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icubahiro. Aya majambo atwereka ukuntu jewe nawe ngo dukwiye kwama tugavye, ngo kuko uwo munsi, wa munsi twiteguriye, ya randevu ihambaye twiteze, ntituzi umunsi izoshikira, ntituzi niba azoba ari mu gatondo canke ari ku mugoroba canke ari mu gicugu. Nuko rero k'uwo munsi tutawuzi, twame tugavye, twame twiteguye kugira ngo uwo munsi ntuzotubire. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu umwansi akora kuri twebwe abiteze uko kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Umwansi akaza akagushira ahantu ukibaza ngo ibintu biriko biragenda neza, ibintu biracabandanya, mugabo ugasanga harimo uruhendo, guco
ukaba uri muri babandi basinziriye. Imana idufashe cyane. Nivyo rero tugiye kurabira hamwe kugira ngo tumaze kubona amayeri y'umwansi natwe dukanguke tumuhinyure maze urugendo rwacu rukomeze. Uwo munsi aho uzozira ari mu gicugu canke mu nkoko uzosange twiteguye. Imana ihabwe icubahiro cyane. Imana ishimwe. Bimwe rero mu vy'umwansi ahendesha abantu, umwansi arashobora kuguhendesha kucitabira amakoraniro. Kwitabira amakoraniro ni vyiza cyane kandi turabihamagarirwa. Arashobora kwifashisha ico ukamengo ko noneho uba mu makoraniro kumengo ntusiba, ukamengo ivyo birahagije. Ariko nubwo ari vyiza, ivyo vyonyene ntibihagije haba na gatoya. Imana idufashe cyane. Ikindi ashobora kuguhendesha kw'ibikorwa ukora mu nzu y'Imana ko bikigenda neza, kukibibandanya ukamengo n'ivyo navyo birahagije. Ego ni vyiza cyane, navyo tubishishikare, ariko ivyo vyonyene navyo ntibihagije. Imana ishimwe cyane. Ariko mbega none nibihe bindi twokora? Hari liste y'ibintu byinshi umwansi akoresha kugira ngo adushuke, aduhende, twijajare, twame twibaza ko ibintu bimeze neza. Ni byinshi cyane sinoshobora kubidondagura, ariko nagomba nkwereke bimwe ushobora kurabirako, maze ivyo bintu niwaba uri kurabibamwo uzomenya ngo ni igipimo ciza, n'umunzane mwiza wuko ndiko ndabandanya kandi ingabire nagabiwe nkiyizigamye. Imana ishimwe cyane. Icambere nukuba ufise inyota y'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Umuntu afise inyota y'ijambo ry'Imana, igihe cyose akumva ararinyotewe, maze ugafata akanya ko kurisoma ukadwebera muri ryo, aho uzohishurirwa amabanga, uzomenya icyo Imana ikugombako, maze guco umwansi niyaza kugushuka uzoronka ikigwanishwa ukoresha mu kumunesha, ariyo nkota y'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Hampande y'ibindi byose wowe uri kurakora bimeze neza, nagomba nkubwire ngo niwaba muri wowe wamana iyo nzara n'inyota by'ijambo ry'Imana, uzomenye ngo biriko biragenda neza. Imana ishimwe cyane. Hari kindi kigira kabiri kizokwereka ko urugendo rwawe rugikomeje kandi bimeze neza, nukutarambirwa mu masengesho. Imana ishimwe cyane. Yesu ngo igihe kimwe abacira umugani wo guhora basenga ntibarambirwe. Rimwe na rimwe umwansi araza akakwereka igihe umaze warakijijwe, akakwereka igihe umaze warizeye, mugabo kandi akanakwerekana n'ibitariko biragenda neza, kumbura imitwaro itarishurwa kandi warasenze. Ahandi akakwereka abananiwe kandi wamengo nabo bari babikunze ivyako gakiza, mugabo kuko yabasamaje agaca atangura kukwereka abo vyananiye, ababivuyemwo. Ariko nagomba nkubwire ngo niwahora usenga nturambirwe, hampande y'ibitarakunda ukamenya ngo ndafise Imana, bene uwo muntu ameze uko urugendo rwiwe ruzoba rukibandanya. N'ivyaba bimeze uko uzomenye ngo ibintu bimeze neza. Imana ishimwe cyane. Navyo ibyo ushobora kurabira ko ni byinshi cyane. Hari n'ikindi kivuga ngo kugira umwitwarariko w'ubwami bw'Imana. Ico rero cya nyuma nico shaka dutebe ko gatoya uno mugoroba, nka kimwe
mu minzane cyangwa se mu bipimo wopimirako kw'agakiza kawe ukikazigamye kandi biriko biragenda neza. Imana ishimwe cyane. Dusome amajambo y'Imana dusanga mu cete cya mbere Paulo yandikiye abikorinto igice cyaho c'icumi, dusome umurongo wa 31. Icete cya mbere Paulo yandikiye abikorinto igice c'icumi umurongo wa 31 haravuga ngo nuko iyo mujya canke munywa canke mukora ikindi kintu cyose mube mukorera byose gushimisha Imana, ntimubere abayuda igitsitaza canke abagiriki canke ishengero ry'Imana, nkuko nanje nezereza bose muri byose, ntarondera ikigira icyo kimarira ubwanje, ariko nkarondera ikigira icyo kimarira benshi kugira ngo bakire. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwe icubahiro cyane. Aya majambo avuga ngo kugira umwitwarariko w'ubwami bw'Imana ni kimwe mu bikomeye cyane. Aha Paulo yandikira abikorinto yarababwiye ngo ico muzokora cyose, niyo coba ari ukurya canke kunywa canke gukora ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ngo muhore mugikora kugira ngo mushimishe Imana. Imana ihabwe icubahiro cyane. Arabwira ngo ntihakagire icyo mukora kugira ngo mutsitaze abagiriki canke ishengero, ariko ngo byose tubikore kugira ngo dushimishe Imana. Imana ihabwe icubahiro cyane. Nawe ubwiwe aritanga kw'akarorero, aravuga ngo nta kintu na kimwe nigera nkora kugira ngo ninezereze jewe jenyene, ngo ndondere ikingirira ikimazi jewe ubwanje, ngo ariko nkora byose kugira ngo nezereze bose kandi ngo kugira ngo bakire. Imana ihabwe icubahiro cyane. Mu mwitwarariko uhambaye w'ubwami bw'Imana ni uko abandi bamenya Kristo. Imana ishimwe. Kuko na Yesu ubwiwe icyo cyamuvanye mu ijuru gituma yemera kubabazwa kugira ngo noneho abazomwizera bose baze bahabwe agakiza. Rero yemeye gusiga byose araza kugira ngo abazomwizera bakizwe. Jewe nawe rero kimwe mu bizokwerekana ko agakiza twakiriye tukishimiye kandi kakiriko karabandanya neza, nuko natwe tugira uwo mwitwarariko nk'uwo Yesu nawe afise, kuko na bugingo n'ubu nta kindi kimuraje ishinga nuko abantu bakizwa, nuko abantu batabagwa. Imana ihabwe icubahiro cyane. Mbega jewe nawe ko twakijijwe uriko uvyitwaramwo gute? Ufise uwuhe mutwaro? Umutwaro wawe ungana gute kugira ngo abo mubana, abo mwirigwana, abo mukorana bashobore gutabagwa, bashobore kwizera? Ushobora kuvuga ngo jewe aho mperereye benshi barizeye, ego ni vyiza, ariko nimba barizeye, umwitwarariko wawe wo kugira ngo ntibasubire inyuma ariko baramirize ungana gute? Ni ikibazo umwe wese ashobora kwibaza. Ni by'ukuri isi iri mu mwiza mwinshi, hari umwiza mwinshi utwikiriye isi, ariko kugira ngo abantu bareke kuguma bazimagirika ni jewe nawe. Ushobora kuvuga ngo biragoye, ariko nagomba nkubwire ko
nubwo vyoba bigoye, niwaba ubishize ku mutima, niwaba uvyitwararitse, nta kabuza uhoraho azogucira inzira kugira ngo noneho ushobore gushikira bariya batarakizwa kandi bigende neza. Imana ishimwe cyane. Umwitwarariko ubwami bw'Imana. Hari igihe umwansi aduhenda ukamengo n'ivya bamwe, ukamengo umwitwarariko ukwiye kugira umurongozi wa groupe de louange cyangwa umurongozi wa protocole cyangwa umurongozi wa frate cyangwa uwundi murongozi, ukamengo bariya nibo biraba. Ariko nagomba nkubwire ngo sibo bonyene, uretse ko bitwa abarongozi, mugabo twese turi mu mugwi umwe witwa uw'abana b'Imana. Kandi ko turi abana b'Imana, umwitwarariko wa data ukwiye kuba uwa twebwe twese. Imana ishimwe cyane. Nariko ndavuga ngo kimwe mu bindi byinshi kizokwereka ko agakiza kawe kakiri kazima, nuko nawe ugira umwitwarariko w'abatarakizwa. Uyu mugoroba nta wundi mutwaro numva uhoraho ariko aratwikoreza atari uwo kugira ngo dusangire umutwaro nawe, hama nk'uko gusangira umutwaro nawe twemere adukoreshe, dutere intambuko tuje kubabwira, bo kumva batokumva tubabwire. Imana ishimwe cyane. Nimba unezererewe agakiza ariko ukaba wicariye, nukuri nagomba nkubwire ngo birashobora kutazobandanya ari byiza, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo abanyakibi bagwiriye igihugu gicura umuborogo, ariko iyo abagororotsi bagwiriye igihugu kiba amahoro, abantu bakanezerwa. Imana ihabwa icubahiro cyane. Uko ibibi bigenda bigwira, nawe birashobora kugukwega, nawe birashobora kukubera igitsitaza, ariko uwo muco wakiriye niwo ujana kumurika mu mwiza, maze abari mu mwiza bagahindukira, ibintu bizokoroha, wowe bikugendere neza, kandi na babandi batabagwe. Imana yacu ihabwa icubahiro cyane. Rero ko dusenga ko ibintu bikigenda neza, nivyo ni sawa, ariko shirako niki naco ugira umwitwarariko, basi n'imiburiburi bisengere, bigira umutwaro wawe, wame ubiyumvira ko ubasengere. Nk'uko kubasengera, Imana nayo izoza ifatikanye nawe, hamwe n'uwo mutwaro igucira inzira, igushoboze, maze byose bize bigende neza. Imana ikomerwe amashyi menshi. Imana ishimwe cyane. Umusavyi w'Imana Yeremiya igihe kimwe ngo agira umwitwarariko w'abariko barahona, aravuga ngo ese icyonka umutwe wanje ukuzuramwo amazi, kugira ngo name ndira ku murango no mw'ijoro, ndirira abishwe na wa mwasi. Imana idufashe cyane. Ndirira abagowe, abishwe. Niwo mwitwarariko yari afise, niko gahinda yari afise. Yaravyitegereza akabona ukuntu bariko barapfa rubi, maze bikamubabaza. Mbega nawe bikubabaza ku ruhe rugezo? Canke uri mu bavuga ngo birabaraba? Oya, ntibibaraba.
jewe ndizigira cyane ko nawe wasengewe kandi ndizigira ko nanje nasengewe. Ushobora kubutaza bagusengeye mugabo kugira ngo dushike aho dushitse hari abadusengeye, hampande yo kudusengera hari abatubwiye. Rero uno mugoroba nyemerera nta kimwe kizogushoboza kuzigama agakiza wahawe, nawe shirako ugira umwitwarariko w'ubwami bw'Imana, ntitubihebere bamwe kuko twese biraturaba. Imana yacu yabwa icubahiro cyane. Niwabigenza uko nta kizokunyiganyiza, hampande ya kwa kugira inyota y'ijambo ry'Imana ugahora uririmbura ku murango no mw'ijoro, ukagereka ko gusenga utarambirwa niyo byosaba imyaka myinshi, ukamenya ngo nzi yuko umucunguzi wanje ariho, ukamenya ngo ndazi ko mfise Imana, hama ukongera ko uwo mwitwarariko, nta kabuza bizogenda neza kandi agakiza wahawe ntawe uzoka kunyaga. Imana yacu ihabwa icubahiro cyane kandi ikomerwa amashi menshi. Nari numva ayo majambo y'Imana afise dusangira uno mugoroba. Ndizigira cyane ko mpwemu w'Imana ari hagati muri twebwe. Ivy'umwansi yo guhendesha biramaze. Ubwami bw'Imana buragutse. Hari ico gikorwa cyo kuvuga ubutumwa, ariko hari n'ibindi dukorera hamwe. Nkaho duherereye turafise umutwaro dusangiye twese wo kubaka ingoro y'Uhoraho. Uwo mutwaro ntuwikoreze abarongozi gusa, ntuwikoreze pasiteri gusa, ariko menya ngo nawe ni uwawe. Nk'uko umuwundi murongozi yobigirira umutwaro bikamuraza amajoro asenga, nawe nibikubera uko. Nitwafatikanya bikamubera uko, akagira uwo mwitwarariko akabisengera, naje nkabisengera, hampande yo kubisengera nishugwa nkagira icyo nkoze, nawe ukagira icyo ukoze. Nagomba ndakubwire ngo bizoroha, kandi mwuko koroha twese hamwe tuzohezagirwa kandi tuzogirirwa neza. Imana ishimwe cyane. Ntituvyikoreze bamwe ngo tubihebere bamwe, twese biraturaba. Yesu abahezagire cyane. Tugiye gufata akanya keza ko gusenga. Ushobora kuba waje ufise umutwaro ukuremereye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko nagomba kubwire ngo nimba Imana itubwira ngo twitwararike ubwami bwayo, si ukwiyobewe ko natwe hari ibyo dukeneye, si ukwiyobewe ko nawe hari ibyo ukeneye. Ariko hirya y'aya majambo hari n'irindi rivuga ngo nimwitwararika iby'ubwami bwayo no kugororoka, ibisigaye muzovyongerwa, ibisigaye muzobihabwa nk'inyongera. Imana ihabwa icubahiro cyane. Reka tuvyaguruke dusenga Imana. Umwansi ntakaguhende, umwansi ntakagushukishe ivya hato na hato. Oya, shirako nawe wamana umwitwarariko w'ubwami bw'Imana, ibisiga Uhoraho azobiroranya, azobitunganya, kuko arazi ko tubikena. Ikindi, ushobora kuba uri hano utarakizwa. Biracashoboka uri hano yumva nawe kano kagoroba yo kwakira umwami Yesu, akamwizera kugira ngo nawe tube mu mugwi umwe
wabarindiriye ukugaruka kwiwe turi maso tudasamaye, abigaragarisha ikiganza ciwe, aduze ikiganza ciwe, maze tumufashe gusenga, tumurongore mw'iryo sengesho ryo kwakira umwami wacu Yesu Kristo. Twaririmbye ngo twishimiye kuzokubona Yesu, ariko nagomba nkumara amazinda niwaba utaramwakira, nubwo waba waririmbanye natwe iyo ndirimbo, kuzomubona biragoye. Ndiko ndabona mbona atawe mbonamwo atarakizwa, asangwa twese twarakijijwe, ni vyiza cyane. Imana ikomerwa amashi menshi. Twebwe rero nk'abakijijwe, nyemerera dufatikanye gusenga, uwo mwitwarariko uwugire nk'uko duhora dusenga, kugira ngo Imana idushire mw'inyota yo kuyimenya, yo kuyirondera, kugira ngo ubuzima bwawe bwose uhereye uyu munsi ube umuntu yitwararitse iby'ubwami bw'Imana. Kuko uwo mwitwarariko nitwawugira twese, bizotworohera, bizoshoboka, kuko ngo umutwaro wikorewe na benshi uraremuruka. Nukuri ruba ari uruhendo rw'umwansi iyo ubona abarushe baremerewe, ugatinya kubabwira Yesu aruhura, ugatinya kubabwira Yesu akiza, ugatinya kubabwira Yesu yakugiriye neza. Ruba ari uruhendo rw'umwansi. Ariko kano kagoroba twakiriza inkomezi, twakira uwo mwitwarariko, nta mpande yo kubisengera. Uhoraho azoduha inguvu zo guhaguruka tugende tuvuge, kandi nitwavuga, kuko tutavuga ibyacu, mpwemu yera azobatahuza, maze bizere batabagwe. Shira kuduza ijwi ryawe usabe izi nkomezi. Ntushire umutima ku yindi mitwaro wari ufise. Ijambo ry'Imana ryabivuze, ibyo bindi tuzobihabwa nk'inyongera, ibyo bindi tuzovyongerwa. Mwami wacu asanzwe azi ko tubikena, ariko sengera uwo mwitwarariko. Ntujye ngo uryame ngo usinzire hakiriho abagukikuje bataramenya Yesu. Genda ubabwire. Hari igihora kintangaza, urababwira ukamengo ntibavyumvise, rimwe na rimwe bakaguhaririza, ariko mu gihe gikwiye utarinze no gusubirayo bakizera. Duza ijwi ryawe usenge, duza ijwi ryawe usenge, uhamagara Imana igushiremwo uwo mwitwarariko, kandi byose bizoshoboka. Reka dutarike ibiganza byacu dusenge. Data, turaguhaye icubahiro uyu mugoroba, turagushimiye kubw'ijambo ryawe ryatubwiye ngo twame tugavye, twirinde ibiboreza, twirinde ibisamaza. Mwami, turasenze twese abizera kandi bemera
twakwakiriye kandi uri mu bugingo bwacu. Turasenze ngo twongere iki naco, usuke muri twebwe umwitwarariko w'ubwami bwawe. Utugirire neza mwami, uturinde uruhendo rw'umwansi, kuba dufata akanya ko kwihererana nawe tugasenga menga ivyo birahagije. Oya, kuko nawe uracakubereye umutwaro. Rero ndasenze ngo uno mugoroba umwe wese wo muri twebwe ahabwe uwo mwitwarariko kandi dushireko dukore. Ndagushimiye kuri Imana yumva, ndagushimiye kuri Imana ibirema ikabikomeza. Ibisigaye mwami turakiriye ubwo bushobozi, turagukomeye amashi menshi kandi turagushimiye kuzobana natwe. Turagushimiye benshi bazotabagwa, turagushimiye bene data bazoramiriza, turagushimiye abazogenda bambikwa inkomezi muri urugendo rwacu. Kandi mwami ndasengeye n'umuntu yari yaje afise umutwaro umuremereye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndatuye gutabagwa, ndatuye inyishu ku kibazo cy'umuntu wese mwami ari imbere yawe, kuko waravuze ko tuzobihabwa nk'inyongera. Turagukomeye amashi menshi, turagushimiye ivyo ukoze, turagushimiye kutugiriye neza. Ureke icubahiro inganji bikomeze kuba ivyawe, natwe mwami Imana kukubaha no kukubahisha bikomeze kutubera umugabane. Ni mu izina ryawe ugira Yesu Kristo dusenze, amen. Amashi menshi ku Mana yacu.